Sangwa kaze inshuti banywanyi bacu turasubiye kuba mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini abari ku mugabane wa Afrika namwe mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ku makomine atandukanye y'igihugu cacu c'u Burundi turabahaye yambo mwese turasubiye kubakengurukira kandi no kubasaba kumanuka munsi y'ivideo mukaraba handitse ijambo sabone mugafyondako niba mutarabikora turabakengurukiye kandi ni wa mwanya tubashitse ko amakuru akomeye cyane abavugwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi turaza no gushikira kuyavugwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo wowe ico usabwa manuka munsi y'video urabahanditse ijambo sabone fyondeko urabona hari akazogera naho nyene fyondeko ingingo nkuru ziza kugira ibiganiro vyacu vy'uno munsi turazifatira ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira indyane ni zose hagati y'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye n'umushikiranganje Gervas Ndirakobuca izo ndyane zirafatira kuki hari amakuru ateye ubwoba ashobora gusubiza igihugu mu kaga ahejeje kudushikira ayo makuru yose turaza kuyabashitsa ko mwidonido ry'amakuru yacu bikabuko mu nyuma zuko hari itangazo rikomeye cyane rihejeje gusohoka kuwahora ari igihangange ga mu gihugu cacu c'u Burundi General de Police Guillaume Bunyoni aho apfungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega umumenyesha makuru wacu yavuganye n'umwe mu bacungera iryo bohero acaramubwira vyose uko vyifashe navyo uraza kuvyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu bikabuko mu nyuma zuko vyahejeje kumenyekana ko hari igisa n'ikiza ruhonya abantu kiriko kiramara abanyagihugu uribaza nikihe ivyo navyo uraza kuvyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu bikabuko mu nyuma zuko hari amakuru akomeye cyane yahejeje kudushikira kubijanye n'amajambo yatangajwe n'umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bamwe ngo bakabona ko hafatiwe ku vyo yavuze muri ayo majambo biboneka ko yoba ariyo majambo yiwe ya nyuma ari ku ayo majambo yavuga nayahe se koko yobagaragaza uruhara rwiwe mu rupfu rw'umuhisi nyene icubahiro Petero Nkurunziza canke se nabamwanga bariko baramugerekera hari amakuru y'ibanga ahejeje kudushikira twarondeye bamwe mu bahora bakora mu biro vy'umukuru w'igihugu inyuma gato y'uko iyo mboneza yamaho umuhisi nyene icubahiro Petero Nkurunziza sandaba baca baratwereka amabanga akomeye cyane yanyegejwe n'ubutegetsi bwa nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ayo mabanga yose turaza kuyashira habona muri ibi biganiro vyacu kandi uraza kumviriza amakuru akomeye cyane avuga irya nino mu bisata bitandukanye ndakwibutse ko tuza kugushitsa ko n'amakuru akomeye cyane avugwa ku rubuga rw'intambara muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo abandi basirikare b'u Burundi bakomeye birahejeje kumenyekana ko bagandaguriwe mu bitero vy'umurwinyeshamba yo mu 2023 leta ya Gitega yaciye ifata ingingo ikomeye cyane yo kunyegeza ayo makuru abo basirikare ni bande navyo uraza kuvyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu bikabuko mu nyuma zuko muri Sud Kivu hasubiye kuvyuka imishamirano hagati ya Maimai ya Kutumba n'umurwinyeshamba zirwanya igihugu c'u Burundi wa Red Tabara iyo mishamirano yavuye kuki abanyagihugu bo muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo barahamagarira leta kugira icikoze canke se bagasaba abarwanyi ba Red Tabara kwegera inyuma ngo kugira hirindwe ibitero vy'abasirikare b'u Burundi bari kwako gataka ka Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo naho nyene vyahejeje kumenyekana umugambi wose winyegeje inyuma y'ivyo bitero navyo uraza kuvyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu eka tudatevye amakuru yacu tuyatanguriye kuyavuga irya rino mu bisata bitandukanye turatangurira mu gisata c'indero aho kuruba amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira abana barenga 50 ngo ntibabashije gukora ikibazo ca leta mu ntara ya Rumonge bivuye ku nda zitipfujwe abo banyeshure batari munsi ya 82 ntibagiye gukora ikibazo ca leta c'umwaka w'ishure wa 2023 2024 mu ntara ya Rumonge nk'uko twabibabwiye ni mu bumanuko bushira uburengero bw'u Burundi ngo abenshi nabigeme muri bo bibungenze na makuru ateye ubwoba anagaragaza ho kazoza ku Burundi kari mu nyuma zuko hari amakuru yadushikiye bamwe bafise imbanyi bivuye kuba bigisha abandi nabo ngo nabategetsi bakomeye mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD bityo bikaba bitoroshe kuba abaryango babo bigeme bagiriwe ayo mabi boca bakurikirana kugira
kugira abo bana batunganirizwe. Umumenyesha makuru wacu ariko ararondera bo mu gisata c'indero kugira bagire ico bavuze kw'ico kibazo, nibagira ico batangaza turakibashitsako. Biruko mu nyuma z'uko kandi mu makuru akomeye cane adushikira mu ntara ya Kirundo hoho umupasitori w'urushengero yikekwa gusuma urusaku. Kabuko mu nyuma z'uko amakuru akomeye cane adushikira ari yuko irya nino abapasiteri bamerewe nabi cane. Ni mu nyuma z'uko ngo ivy'ubuvugishwa vyasubiye kuvyuka, leta ya Gitega yo ikavuga yuko ngo bari umugambi w'abagwanya ubutegetsi bwa Gitega wo gushaka kwica amatora aza mu mwaka w'2025. Kuri ubu noneho amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira na yuko urya mupasiteri yitwa Moni Binagana, pastori w'ishengero rya Methodiste Libure rya Kajaga muri komine Mutimbuzi ni mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi. Kuri ubu ngo apfungiwe mu ntara ya Kirundo ni mu buraruko. Kuva mu kwezi kwa gatanu yagirizwa gusuma urusaku no gukoresha impapuro zitarizo. Uwo mupasitori arahakana ivyo yagirizwa ku bwabo mu muryango wiwe. Abajejwe ubutungane mu Kirundo nta kindi bakeneye atari ukumukuramwo amahera. Ese koko vyoba ari ivyo? Hari n'abaturungikiye amakuru ko yoba apfunzwe ku mvo za politiki. Abamenyesha amakuru bacu bakorera mu Kirundo baradutohoreza ku vy'iyo nkuru. Ibizagenda bidushikira tuzabibashitsako vyose ido nido. Nayo mu gisata c'indimo hoho mu ntara ya Rutana ni muri komine Giharo amakoperative y'uburimyi yirukanywe mu matongo yayo. Kuri ubu ngubu abayakuriye bariyamiriza ibiturire bivanze n'imvo za politiki. Umunyamakuru wacu yagendeye iyo ntara kugira agire ico avuganye n'abarongoye ayo makoperative, bakavuga ko ngo abarimyi n'amakoperative y'uburimyi muri iyo komine nyene bagiriza umuyobozi w'ibiro vy'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije mu ntara ya Rutana imyaba yo mu mwonga watunganijwe muri Mukaze yishimikije imvo za politiki n'ibiturire. Uwo muyobozi Pierre Claver Bagorinkunda yamenyesheje urutonde rw'amakoperative n'abarimyi bemerewe kurima mu mwonga watunganijwe wa Mukaze muri Rusama guheze. Ku bw'ayo makoperative n'abarimyi bari basanzwe bakorera muri uwo mwonga, itangwa rishasha ry'amatongo yo kurima muri ico kibanza co kugwirizamwo imbuto c'amahegitari 32 ryaranzwe n'ubunenge bwinshi. Bagiriza Petero Claver Bagorikunda kwaka amatongo amakoperative n'abarimyi barima ico kibanza co kugwirizamwo imbuto ca Mukaze atansiguro n'imwe zitanzwe kucishimikijwe. Abamenyesha amakuru bacu kandi baracabandanya kugira amatohoza kw'iyo nkuru. Nihagira ibidushikira navyo tuzobibashitsako vyose ido nido. Bikabuko mu nyuma z'uko mu yandi makuru akomeye cane adushikira muri politiki y'igihugu cacu c'u Burundi. Kuri ubu integuro y'itegeko iha umurwi severe ububasha bwo gufata ingingo ku manza zitacunguruzwa mu butungane mu bijanye n'amatongo n'ayandi matungo bituma umurwi severi uhonyanga vyeruye ibwirizwa shingiro, ugahonyanga kandi n'amasezerano yarusha. Kubw'umushingwamanza Janvier Bigirimana aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe Truno de la Page Burundi mu ntumbero yo guhagarika intambara no guhagarika indyane zari zimaze zisubiriza mu Burundi mu myaka myinshi. Abashamiranye baratanguye ibiganiro vyashitse ku masezerano y'amahoro no gusubiza hamwe mu Burundi yatewe ku mukono kuwa 28 mu Kakaro mu mwaka w'2000 imbere y'amakungu mu bikoresho vy'ubutungane bw'inyuma y'intambara vyari bitegekanijwe n'amasezerano yarusha. Harimwo ishingwa ry'umurwi w'igihugu ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi, kwerekana umuco ku mabi akomeye yakozwe mu bihe vy'amatati yagiye yisubiriza mu Burundi kuva bikukiye kuja hagati, kunywanisha no kwerekana neza kahise kose ku Burundi. Ishirwaho ry'umugujejwe amatohoza ku butungane mpuzamakungu kw'ihonyabwoko, amabi yakozwe mu ntambara n'ayandi mabi y'agahomerabunwa. Havugwa kandi ishirwaho rya sentare mpuzamakungu mpanavyaha ijejwe guca imanza no guhana abagiriwe n'icaha. Uretse ko hashizweho kw'igikorwa ca severi umurwi ujejwe ukuri no kunywanisha
urahengamye kandi ukoreshwa na politike ku ububasha bwo guca imanza zitacunguruzwa mu bibazo nk'iby'amatongo y'abarundi no guhonyanga ingingo zari mu ibwirizwa shingiro kandi zari zitomoye iciyumviro umushingwamanza Janvier Bigirimana we ngo akabona ko mu ngingo z'iryo tegeko ririko ririgwa ziteye ingorane zikomeye harimwo iyigira 11 ivuga ko ingingo zafashwe na Severi zitazoba zishobora kunguruzwa mu butungane mu gihe ingingo y'16 yemerera Severi uburenganzira bwo gusaba inama nshingamateka uburenganzira bwo gufuta impapuro z'amatongo zaronswe mu ruyeri ku matongo y'abakozweko n'intambara irabwa n'iryo tegeko. Ubwa mbere ku ruhande rw'intunganyo birazwi neza ko CNTB yasigiye uwo murwa amadosi y'indiri itashoboye gutunganya imbere y'uko ihagarikwa ku 12 ntwarante umwaka wa 2022 nimba Severi itegerezwa gukora neza idahengamye ibikorwa vyayo ni vyinshi ku buryo itobimara bivuye kuri ivyo bikorwa bishasha cane ko vyari bigenewe uwundi murwi munini canke se ari navyo warujejwe gusa ariko utashoboye kubimara niko umushingwamanza Bigirimana wewe abibona. N'amakuru akomeye cane abamenyesha amakuru bacu barabandanya kugira ko amatohoza navyo bizagenda bidushikira tuzabibashitsa ko vyose ido nido bikabuko mu nyuma z'uko amakuru akomeye cane adushikira ava mu ntara y'Ibitoke araho kudahana kw'igipolisi kubijanye n'abakoresha ibarabara ukunyonga imiduga baborewe byose ni bimwe mu bikwega amasanganya akomeye cane abera mw'iyo ntara. Ni amakuru akomeye cane adushikira, ni amakuru dukura mu bunguruza abantu n'ibintu mw'ibarabara. Abantu bashika ku 12 barahitanywe n'amasanganya, bashika kuri 30 barakomereka mu mezi adashika kuri 2. Ivyo byabaye muri komine ya Bukinanyana ni mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Batanga ivyabona ngo ibituma ayo masanganya yongerekana harimwo ababorewe n'umuvuduko urenze. Igipolisi cagirizwa kudahana ntikibihakana mugabo kikavuga ko abunguruza abantu n'ibintu bashikuza. Ni amakuru akomeye cane nayo nyene yadushikiye bikabuko mu nyuma z'uko amakuru akomeye cane twabwiye mu mfunyafunyo z'amakuru yacu bikabuko mu nyuma z'uko amakuru akomeye cane twabwiye mu mfunyafunyo z'amakuru yacu ari amakuru akomeye cane ajanye n'intambara ikomeye hagati y'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Everest Ndayishimiye n'umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca mu nyuma z'uko hari ukutumvikana hagati y'ivyo bihangange hafatiwe ku matongo ari mu gisagara ca Bujumbura na cane ko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Everest Ndayishimiye yari yasavye umushikiranganje wa mbere ntabo mu biro vyiwe kuba bamaze guheza ikibazo kijanye n'amatongo bari kubaragirizwa n'abanyagihugu birya nino ku migwa mikuru y'intara na cane mu gisagara ca Bujumbura aho vyaboneka ko umushikiranganje wa mbere yarahejeje kwihagira amatongo yose ari ku mabarabara meza. Ivyo bikaba vyaragiye bikwega amajambo atari make umukuru w'igihugu yahaye igihe ntarengwa umushikiranganje wa mbere, ariko kuri ubu ngo ntaco yigeze abikora ko. Amakuru yo kwizera dufise nayo ko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Everest Ndayishimiye mu nyuma z'uko ahereje igihe umushikiranganje wa mbere we ubwiwe yishiriye ko. Amakuru akomeye cane adushikira nayo ko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Everest Ndayishimiye yahejeje kurungika ikete rikomeye muri Permanence Nationale risaba intwazangabo mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD kugira ico rikoze kw'ico kibazo na cane ko ngo biboneka ko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Everest Ndayishimiye atabubasha afise bwo kubogoza Gervas Ndirakobuca. Ibintu birakomeye cane, hari bamwe kandi batanguye kugira ubwoba ko hashobora kwaduka amatati afatiye kuri izo njyane ziri hagati y'abategetsi bakomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Gusa hakaba hariko hibazwa imvo zituma umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Everest Ndayishimiye atabubasha afise bwo kubogoza Gervas Ndirakobuca nk'uko yabigirira General de Police Guillaume Bunyoni. Hari bamwe bahejeje gutangaza ko bagiye kure mu matohoza bagaca babona ko General de Police Guillaume Bunyoni atabogojwe n'umukuru w'igihugu nk'uko vyavugwa, eka ko yabogojwe n'ico gihangange Gervas Ndirakobuca. Kuri ubu ngo ni umuntu afise inguvu
zikomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Hari na bamwe bamwe batanguye kuvuga ko uyo mujenerali mubi cane mu Burundi ari wategerezwa kuzosubirira nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Gushika ubu turindiriye ibizova muri permanence nationale niba Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo azokwicarira Gervas Ndirakobuca usanzwe ari umugenzi wiwe akomeye agaca mubogoza mu mabanga na cane cane ngira muravyibuka mu minsi iheze bari bahuje umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ese wo bari wo mugambi ubandanya muri ivyo bijanye no guhonyanga agateka k'abanyagihugu bamburwa amatongo yabo. Abagize ico bavuze kuri ubu bariko baravundira mu mabohero atandukanye. Ni ibintu biteye ubwoba biriko biba ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Twababwiye kandi mu mfunyafunyo z'amakuru yacu ko tuza kubashitsa ko amakuru akomeye cyane avugwa ku magara y'uwahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi General de Police Guillaume Bunyoni kuri amerewe nabi cane aho ariko aravundira mu ibohero rikuru rya Gitega. Hari amakuru yahejeje kudushikira ku mugoroba w'ejo mu nyuma z'uko ngo abantu batamenyekanye ntihanamenyekanye uwabarungitse binjiye ku ibohero mu miduga mishasha idafise imparata. Bamwe bamwe ngo bakikeka ko bo bari abo mw'iperereza na cane cane ngo iyo hari igikorwa gikomeye cane iperereza ry'u Burundi ryipfuza gukora kugira abanyagihugu badatahura amakuru n'amakeyi hacakoreshwa bo mw'iperereza ry'igihugu ca Tanzania bakakoresha imiduga idafise imparata. Mu bacungera ibohero atawuzi ivyo General de Police Guillaume Bunyoni yoba yarabajijwe. Kuri ubu ikigaragara nuko amagara yiwe yifashe nabi. Umwe mu bacungera ibohero wabashije kuduha amakuru yatubwiye ko kuri ubu nubwo batarekuriwe kugira ico batangaje ariko ngo uwotabaza yotabariza uyo mutama na cane cane ko ngo abo bantu bagiye basize bamukubaguye bitagira izina. Kuri ubu General de Police Guillaume Bunyoni ngo ari hagati y'urupfu no kubaho, ashobora gupfa umwanya ku mwanya na cane cane ko biboneka ko ameze nabi cane. Bikavuga kandi mu nyuma z'uko mu yandi makuru akomeye cane twabwiye mu mfunyafunyo z'amakuru yacu ari amakuru ajanye n'amajambo yatangajwe n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ubwo yari mu gikorwa co kwibuka imboneza y'amaho muhisi nyene icubahiro Petero Nkurunziza wasandavye mu vy'ukuri agandaguwe kw'igenekerezo ry'umunane ruhesha umwaka w'2020. Nubwo mu ijambo ryiwe yavuze gake izina ry'uwo yahora akomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi muhisi nyene icubahiro Petero Nkurunziza, nubwo kandi yamwita sogokuru mu gihe ariko ararondera kubonwa neza n'abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD. Evariste Ndayishimiye yasubiriye kwemeza kandi ko indongozi ziwe zirya ibiturire cane zikaba zitanagira integuro n'imwe yakazoza. Ingorane zibiri zo gutorera umuti kugira ngo Burundi bube bwifashe neza, kugira ngo Burundi bube bwifashe mu mwaka w'2040 kandi bube bunateye imbere mu mwaka w'2060. Birashoboka ko Burundi bwobishikako mu gihe twokwitwara nk'abakozi b'abanyagihugu nyabo tutitwaye nk'abacangero. Ivyo umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yabivuganye agashavu kubw'uwo mukuru w'igihugu kandi ngo Burundi ntibushobora gushikira ubwigenge mu butunzi nk'abanyagihugu. Kubw'uwo mukuru w'igihugu kandi yavuze ko ngo Burundi budashobora gushikira ubwigenge mu butunzi nk'abanyagihugu bo mu bihugu biteye imbere mu gihe indongozi zihiganwa nabo mu burimyi no mu bworozi. Kimwe mu bituma kubwiwe batigenga mu gihe batakaza akazi canke bagiye mu gukuraho mu gihe bagiye mu karuhuko k'izabukuru. Ni amakuru akomeye cane yahejeje kudushikira umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kandi hafatiwe ku majambo yavuze atari makeyi. Abasasanguzi ba politiki mu karere k'ibiyaga binini na cane cane mu gihugu cacu c'u Burundi bafatiye ku majambo yatangajwe n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General
General Major Evariste Ndayishimiye nguko yagiye aja kure y'izina ry'uwo yasubiriye ngo vyasubiye kwemeza neza uruhara leta ya Gitega yoba ifise mu bijanye n'igandagurwa. Dufatiye ku makuru y'abasasanguzi mu vya politiki ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi na cane basanzwe babikora mu karere k'ibiyaga binini, ngo bafatiye ku majambo yatangajwe n'umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, ingene yagiye aragaruka ku kwihayagiza gusa, gasa nk'ushaka kuvuga ko leta zabanje ataco zakoze, na cane ko yasa nk'ushaka kuvuga ko ari we yubatse Uburundi kuruta abandi. Ivyo bitaryoheye cane abari bakomeye ku ntwaro y'umuhisi nyene cubahiro Petero Nkurunziza. Bamwe kandi baciye bavuga ko ivyo ngivyo bishobora gukwega akarambare ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, na cane ko ngo bigaragaza uruhara rw'ubutegetsi bwa Gitega mu igandagurwa ry'imboneza yamaho umukuru w'igihugu nyene cubahiro Petero Nkurunziza. Ivyo kandi biraboneka nk'ibigaragaza neza uruhara rwiwe mu rupfu rw'uwo yahora afatwa nka somambike wiwe umuhisi nyene cubahiro Petero Nkurunziza. Makuru akomeye cane adushikira na yuko Denise Bucumi Nkurunziza kibandanya kugira amatohoza, eka kandi ngo yaragiye ajya mu gacerera igihe kitari gitoya kubera ko atavyabona afise kuwoba yaragandaguye umutambukanyi wiwe, ko niyaheza kubibona vyose azobitwarira mu butungane. Twababwiye kandi ko mw'ibiganiro vyacu tuza kubashitsa ko amakuru akomeye cane avugwa ku rubuga rw'intambara muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ni ibintu biteye ubwoba biriko biba mu ntara ya Fizi, ni ibintu biteye ubwoba biriko biba, hasubiriye kwaduka iyindi mishamirano hagati ya Mayimayi na Red Tabara. Abamayimayi ya Kutumba na Hasani Mbakanyi barateye ibirindiro vya Red Tabara muri segiteri ya Nganja kuri uyu wa gatandatu, ni muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Sud Kivu mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Abantu bakuze b'abafurero basavye abo barwanyi b'abarundi gusubira inyuma bakaja mu yandi mazone kugira ngo birinde ibitero vy'igisirikare c'u Burundi mu gace kabo. Ni ibintu bikomeye cane biriko biba biruko kandi mu nyuma z'uko muri Nord Kivu naho ibintu bitifashe neza. Amakuru akomeye cane yahejeje kudushikira na yuko abasirikare bo kwipeta rikomeye cane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi bavuye mu gihugu c'u Burundi mu kwezi kwa gatanu guheze. Amakuru akomeye cane yahejeje kudushikira ava ku rubuga rw'intambara muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo muri Nord Kivu. Ni amakuru akomeye cane ajanye n'impfu z'abasirikare bakomeye b'igihugu cacu c'u Burundi baguye mu gasagara gatoyi ka Kanyabayonga, bakaba batewe kw'amakompura n'umurwi w'inyeshamba yo mu 23 baca barahasiga gatwe. Ni abasirikare bakomeye bashika kuri 3. Reka tubakengurukire inshuti banywanyi twabanye mu ibiganiro vyo kwirigenekerezo, tubakengurukire cyane mwe mwese mwajeje gufyonda sabone. Kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video murabanditse ijambo sabone mu fyondeko, muraca mu ntara akazogera naho nyene mu fyondeko, hama tuje turabana makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi. Ntimuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi ni Burundi News TV.